ndongozi zose mu nzego z'igihugu na ndongozi mu gace wa Cndd-Fdd, ndongozi mu mashengero n'amadini atandukanye, ndongozi mu nzego za leta muri ngaha, bagumye abanga mwese bakinyarugamba namwe mbodera kure muri ngaha n'abakunzi n'inshuti mwese mwaje kwitabira ubutumire bw'umugabo wacu wa Cndd-Fdd, mwana mashimwe yo gushimira Imana no gusaba imbabazi mu nkundiro ugira kandi uyu munsi genekerezo rya 2024 ukwezi kwa 0 umwaka 2020 mbanze shimira Imana mushobora byose yaduhuje ubugera kandi turi bazima tunezerewe turi mu gihugu kimwe mu mutekano n'impore iyo Mana yacu tuyongera amashi tuyishimire cyane. Ndashimiye abanyagitega cyane cyane duhe kuri baramatari n'abarongozi b'umugambwe ko mwatwakiriye, mwatwakiranye igishika, mwatwakira umunezero ndetse n'indongozi z'umugambwe Cndd-Fdd, turabashimiye cyane kubwo no munsi ugira kabiri. Ejo twatanguye amasengesho, hari ikimenyetso gikomeye nagomba kubereka yuko Imana yatanguye amasengesho yakunze kandi yanezererewe. Mwarabonye ejo dushitse igicu casa nabi cyane kugiza n'abantu batangura guhunga bazi ko imvura igirigwe hamaca imituragaro iyo mvura ntiyaguye, berekana ko Imana yari kirashima amasengesho yacu tugiye gutangura. Hamakari dusozereye hano mwijoro mwarumvise imituragaro ikomeye cyane ajyara amakashe y'Imana irikiratera ku majambo y'Imana yavugiwe hano no munsi ejo kugira tubandanirize mu bubasha n'ubushobozi bw'Imana. Murabona kugendereza ibintu n'ibintu bikomeye cyane. Turi mu ntango y'umwaka wa 2020. Uherutse twagize amasengesho umuryango mukuru w'igihugu nga mu ntara Gitega muri komine ya Itaba ku musozi Gihamagara. Imana yataziriye peniyeri bisigura mu nyonga h'Imana. Twarasabye ko inyonga z'Imana ziba mu Burundi bwose, mu ntara zose, mu makomine yose, mu mitumba yose, mu mashengero yose, mu ngo zose, inyonga z'Imana zikumwe natwe. Twarakoze amasengesho tuyatangura turi kumwe n'Imana, tuyasoza turi kumwe n'Imana. Kino kibanza naco kimaze kugira amateka adasanzwe. Uyu n'umusozi udasanzwe ku mateka y'umugambwe Cndd-Fdd kubyo twatangura ikwejo, ariko n'amateka adasanzwe kuko uyu musozi yene turiko niho ariko arubakwa igicaniro, no kandi hari ikirimba tuye kura muri kahise casozereye intwaro ya cami ngaha mu Burundi, isozera nabi hagandaguwe umwami wa nyuma y'ucacu Burundi Ndizeye Karori. Niho kandi n'intwaro y'igikoroni yagiye gusezererwa ku mwami yarasanzwe abangaba mu ntara Gitega kuno musozi nyene. Niwo musozi kandi indongozi za Cndd-Fdd zorurukiye, mwarabyumvise ejo
hatangurwa amateka mashasha. Uyu musozi rero ni umusozi w'amateka adasanzwe mu buzima bw'igihugu. Iyi ntara kandi ya Gitega ni intara bayemwo abami babaye urangiranwa mu kurwanira igihugu mu buryo budasanzwe. Umwami Nyenicubahiro, umwami Mwezigisabo, kandi mukamuzi neza yuko Nyenicubahiro yari umuvyeyi wa Mwezigisabo. Mwezigisabo nawe yari sekuruza wa Rwagasore, yadushikanye ko ntaye kwikukira. Turi ngaha rero tugafataniriza hamwe mu batwitangiye imbere. Twahereyeje ku intare Rushatsi, mugabo ku by'intara Gitega tuvuze ibya Nyenicubahiro, ibya Mwezigisabo, ibya Rwagasore na Share Ndizeye, biragaragaza neza yuko tuye kuzirikana yuko urugamba Cndd-Fdd turimwo, mwumva yuko twebwe Imana yatugiriye neza, abandi batorohewe. Kubw'ibyo rero Imana yacu tuyishimire cyane, kuko twebwe turabuzukuruza babo bariko baragendera mu makanda y'urugamba rwatangwe na basoko na basokuruza. Imana niyo yadushoboje. Niturabambere mu guharanira ineza n'iteka ry'igihugu n'abasokuruza bacu n'abuzukuruza bacu. Uyu mugirwa turimwo ni umutahe ukomeye cyane imbere y'Imana n'imbere y'abarundi n'imbere y'abazovuka. Aya mateka ntazokwibagiranwa. Twaravuze ibijanye n'iryo jambo ry'urufatiro, n'ubu ntiturideha, turigaruka gatoya. Hari amajambo atatu akomeye ngo kwitwararika. Ijambo rya mbere, ibibazo n'ingorane ntibizobura mu gihugu no mu bantu. Ariko ibibazo n'ingorane mu bantu no mu gihugu ntibishobora guhagarika umugambi w'Imana gushika. Imana ihagurutse gutabara, iratabara, ibibazo bigasigara muri kahise. Ndikomera amashyi y'Imana yacu. Uyu munezero turimwo siyo munezero babayemwo abo twababwiye n'abandi bakurikiye inyuma y'ako gasore. Nta munezero baronse, nta munezero baronse nk'uwo turimwo. Ibi turimwo dutambira Imana twegeranye uku n'imboneka rimwe, n'amateka atazosubira inyuma, kuko bihimbara umutima w'Imana, kandi icyo Imana ishaka n'icyo ikora, kandi ntabwo rigiye kubwira kibandanya. Uwo si umugambi w'umuntu, ni umugambi w'Imana. Dushimira Imana ko yagize umugambi mwiza ku mugambi Cndd-Fdd n'uw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Umugambi mwiza nk'uyu nta handi uko biraba munsi y'ijuru mw'isi nzima, nta kindi gihugu bibiri turimwo biba. Uwambaye ikirezi ntamenya ko cye. Hari ibibazo, hari ingorane, mugabo hari kandi kubandanya urugendo. Ibibazo ntibikuzingamike, nivyakuzingamika uzoba mu Imana, kuko Imana yaturemeye kunesha ibibazo tukaramiriza, kuko nayo nyene ihanzwe na vyinshi. Tuyikomere amashi yacu, Imana yacu tuyikomere amashi, ihanzwe na vyinshi. Ihanzwe na vyinshi, ntiryama ntisinzira, gakomye ndayihamagara
nawe ukahihamagara, n'umwana ari kwishura akayihamagara, pasiteri akayihamagara, namanumva no mu gitondo n'inyoni zizinduka ziyihamagara, n'impene igira ibagwe iratabaza. Imana ifise amadosiye menshi cyane. Ariko haruhande izo ngorane zose ziri mu isi zihana, yaduhaye ibihe byiza nk'ibi twebwe abarundi ngo tubinezerererwemwo. Siko bimeze ku isi nzi bibi turimo. Nibaza neza yuko tugiye kureba uko inzu yubatse muri Afurika no ku isi, umuntu yihenze yuko Uburundi Imana yabugize salo yo kwakiramwe abantu ngo banezerwe baryoherwe. Nibaza ko ari Uburundi dukomere n'abashimana yacu. Ivyumba ntibingana hajya, bingana ivyumba. Hari ivyumba bika mu masahani, hari ivyumba bika mu mikubuzo, ivyumba bika mu impuzu zashaje, hari n'utundi twuma abantu bihereramwo atawusezera uwundi. Hari ivyumba bikuraramwo mugahoro na saro. Rero abantu bose bashikiramwo bakanezerwa. Umunezero wose hajya ubera muri saro gusumba hadi hose. Ibi biturimo n'ibintu bikomeye cyane. Imana irabinezererewe, irashima abantu bayishima bayinezerererwa. Aha nta na kimwe turimwo c'inyungu atwora ku muntu wese ukidiciwe. Nta nyungu y'umuntu n'umwe ngaha irimwo. Ibi turimwo ni inyungu y'Imana gusa, ni inyungu y'Imana, ni inyungu y'Imana gusa. Aha mwese mwaje nta n'ubwo twisofye, yahevye ivyiwe n'abiwe araza kugira ngo iyi misi tuyimare turi imbere y'Imana. Turiko izi ni inyungu z'Imana gusa. Imana ikorugura amakonte mw'ijuru, amakonte y'inyungu zayo ariko araduga. Twaje gushima no gutakamba kuko twe turatandukanye n'Abisirayeli. Imana bagiriye neza gushima, batakamba ariko bariko baridodomba. Ariko twebwe tutakamba dushima, twikomera amashi. Ni ikintu gikomeye. Tube dutakambira Imana, dushimira Imana kandi tuyitambira. Ndanezererwa Uburundi. Iyo uravye ukuntu Uburundi atamusozi n'umwe utariko ingoro y'Imana, bakavuga ngo abantu barakenye. Reka abarundi bakene muga bakenuke mu gukorera Imana. Hari ikibazo? Reka dukenuke mu gukorera Imana. Twaramenye nyene vyo intango n'iherezo ya vyose, kuko abandi barose byinshi byabacikiye agahimbo, kandi agahimbo ni kabi. Nejo bundi tuze twame turushizaho kugwiza gusenga Imana, gutakambira Imana kandi tunashimira Imana. Dutandukane na babandi, kuko igihe batakambira Imana, Imana irabwiye kuri kumwe nabo. Akore cabuze kubidodomba. Shima no mu bigoye ngo umushima, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo kubizera byose ifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Haco wita ingorane, kumbe ariho Imana igomba gucisha inyishu y'ikibazo ciwawe. Ejo twarumvise intahe z'umunyamabanga bukuru umugabo Cndd-Fdd
hari ibibazo twaciyemo tukibaza yuko ari byo kutumara mbwa twasanze ari inyishu. 2015 nitwari tumeze uko